ndabaramukije bagenzi jewe nitwa Fabrice Manirakiza ndi umwana w'umurundi nagize nakuriye muri Australia nkaba ndiko ndarangura imigambi yanje ngaha canke imigambi ya twese. Rero uno munsi akaba ari umunsi w'umunezero kuri twese, ndasigura igituma ari umunezero ku barundi bose. Rero uyu munsi akaba ari umunsi twatanguye gutegura ikibanza cyo kubakwamwo isoko rikuru rya Bujumbura. Ndasubiyemwo ni umunsi uhambaye kuko n'umunsi dutanguye gutegura ikibanza cyo kubakamwo isoko rikuru rya Bujumbura. Igihe cyo gutangura kubaka isoko nyezina navyo tuzokongera tubibamenyeshe. Rero turi kumwe n'umushikiranganje ajejwe ivy'inyubako canke ajejwe iki gikorwa kiri isoko rikuru rya Bujumbura. Twagize amahirwe yo kumwereka uko novuga ati ko dutanguye ivyo bikorwa, twagize amahirwe yo kumwereka aho novuga ati isinzikara iri soko ryari ryagize. Twese turabonera hamwe ko kuvyukuri bikenewe ko abana b'u Burundi tuvyubake. Rero n'umunezero udasanzwe kuko kujya nagiye ndabivuga ni i projet novuga ati izokubakwa na Ubaka Nation Group. Hanyuma Ubaka Nation Group nayo ikaba yaruguruye amarembo kugira iyo projet izofinanswe n'ikigega c'abarundi bose. Ndasubiyemwo hariho ikigega twashinze cyitwa One Africa Investment Fund. Icyo kigega ni kigega kirengeye ubutandukanire bw'abarundi bose, kirengeye amoko, kirengeye imigambwe, kirengeye amashengero, ni cy'abarundi bose. Icyo kigega rero twifuje ko uwo ari we wese, duhereye kuri wa murimyi wa ruguru tukaja kuri wa mu diaspora ba muri Amerika, tugahera kuri novuga ati tukavuga kuri wa mu taxi vero wo ngaha, tukavuga muri wa wundi akubura isoko ngaha, ko bose bashobora canke bashobora kugiramwo umutahe. Ivyo rero mu kubikora twashinze ko umutahe umwe mu mafaranga y'amarundi ari 103 by'amafaranga y'amarundi. Umutahe umwe mu madolari ni 103 y'amafaranga y'amadolari. Aho urumva ko ari ukugurura amarembo baba diaspora bene wacu kugira nabo bashiremwe umutahe. Ndasubiyemwo iri soko rya Bujumbura rigiye kuzofinanswa n'ikigega c'abarundi bose. Rero mwese muriko muranyumviriza ndabateye akamo dusidukane n'iyonka. Mu Kirundi baravuga ati ubushaka iteka aragitera, bisigurika ati ni iteka ry'abarundi bose. Rero guhera iyi saha, guhera uno munsi shize ku mugaragaro ko imitahe yaruguruwe. Novuga ati turiko turabivuga kuko twabonye ubwishi bw'abantu, kuko inyuma y'imisi 4 tubivuze mu misi iheze imitahe irenga 300 yari imaze kugugwa, imitahe irenga 200 mu madolari yari imaze kugugwa. Narabibabwiye Bankobu nico yashimye kudufasha kugira uwo ari we wese ashobore kuronka access yo kugura umutahe. Rero nkavuga ati ico kigega kujya nagenda bivuga kirengeye imbibe, kandi abantu bavyumve si kigega ca leta, ni kigega c'abarundi twese. Bumve yuko ubwo bwigenge buhari kugira abarundi tuje hamwe twenyene twihe iteka. Mwese murabizi ko iki kibanza umwanya cyari kimaze kitarubakwa, twese byadutera isoni. Aho nibaza ko nihenze, twese byadutera isoni. Rero nkavuga ati ko tugira amahirwe uburongozi Sebarundi umukuru w'igihugu wacu akaba yavuze ati abarundi twese turi kumwe turashoboye. Rijya jambo rya turi kumwe turashoboye twerekana insiguro yaryo. Ikindi nacyo kuba novuga ati hariho imbono twese turiko turajamwo y'ibihumbi 2040 y'ibihumbi 2060. Bagenzi ntiturindire uwo mwanya wose, reka mu myaka 5 twenyene twiyubakire Dubai ngaha. Ubushidikanya ko bitokunda abone ubushobozi, abone inguvu z'abarundi. Ubu rero novuga ati akanakarorero ni challenge twihaye nk'abarundi twese. Kujya nabivuze urumva ni kigega c'abarundi bose cugururiye amarembo ku barundi bose. Rero ni kigega twagize umwanya ukwiye wo kwiga amategeko akigenga. Twamaze ukwezi turiko turakorana n'inzego novuga ati zibiraba. Hanyuma rero turavuga ati reka rero dutangura igikorwa cyo kwegeranya uburyo, cyo kwegeranya amafaranga y'abarundi yo kuyubakira ico. Munyumve neza,
amafaranga mugura imitahe ntimuyahaye Fabrice, nta muntu n'umwe muyahaye, muyashize mu kigega cyanyu kugira twese dushobore gukora igikorwa kigiye kuduhesha iteka mu gikindi gikomeye cyane, kigiye no kuzokutwungukira inyungu. Novuga ati kugira dushike muri cya gihe umurundi atangure guhembwa, umurundi aryoherwe no kwitwa umurundi, umurundi ashobore kuvuga ati Mana warakoze kungira umurundi. Ivyo rero birashoboka kandi tugiye kuzobishikako. Rero icyo novuga ni cyuko inzira zo kugura imitahe zaruguruwe, inzira zo kugurura imitahe zaruguruwe, twuguruje konte bloke. Ndasubiyemo, ni konte zugaye. Na jewe Fabrice n'uwari we wese nta numwe azoba afise uburenganzira bwo kujya gutora amafaranga canke gukora aya mafaranga inzego zibijejwe zitarajaho mu mategeko ngenderwa ko y'ibigega, ku mategeko y'igihugu, ku mategeko internationale. Narabasiguriye ko haba hari urwego rugera ikigega, narabasiguriye ko hari urwego rw'umutekano w'amafaranga, narabasiguriye ko hari urwego rw'umutekano w'abanyamitahe. Ikindi kiryoshe muri icyo kigega novuga ati kirengeye ayandi mastructure novuga ati y'ama institution financiere yahora ahari. Si vya bindi haza umuntu akaza yikoreye miliyari dukaca umengaje guhonyora wa wundi yazana gatahe kamwe. Oya, suko bimeze. Mu mategeko ngenderwa ko y'ikigega nta assemblée générale hari, twese turangana. Mugabo mwumve neza ko mu nyungu washizemwe amafaranga menshi ni wazokunguka vyinshi, kandi mwibuke yuko umutahe w'amadolari uri hejuru cyane kurusha umutahe w'amarundi, kandi ntibibujije ko n'umurundi ari ngaha ashoboye kwironkera iryo dolari ashobora kugura umutahe wiwe mu madolari. Urumva rero n'ibintu byugururiye bose guhera iyi saha. Rero nico nako ndababwira yuko abashaka kugura imitahe twarabashikirije amakonte, twongera turabashikiriza amalinye yo kwitura. Uko bigenda we uragenda muri Bankobu, ubu twarasabye Bankobu hose kwihashira amakonte y'icyo kigega. Ikigega cyitwa One Africa Investment Fund. Amakone yayo ari muri Bankobu, ari muri CRDB. Duhigwa duhishije Bankobu yo urazi ko yegereye abene gihugu hose. Bisigurika ati rero wewe mu kugura umutahe genda muri Bankobu, genda muri CRDB. Niyo uri mu diaspora uri hanze jya muri banki ariyo yose ku isi. Konte twarayitanze na Swift code turayitanga. Umaze kuriha umutahe wawe ijya bordero nicyo cyemeza cyawe cya mbere cyerekana ko ari cyo mutahe, ko watanga urugendo rwo kuba umunyamitahe. Mugabo wibuke urishe urose ijya receipt ya bank ubutanguye gwa rugendo, kuko ikijya gikurikira hacabaho rero icyo kuverifya. Wewe warose ijya bordero hariho urupapuro bita acte d'engagement cyangwa urupapuro rwo kwiyemeza kuba umunyamitahe. Ubwo rupapuro ushobora kururonka ahariho hose, ushobora kururonka ku masite, ushobora kurudusaba, ushobora kururonka uciye mu nzira zose, cyangwa niyo woja muri Google ukandika One Africa Investment Fund cyangwa ukandika imitaheyacu.com, ubwo nyene uba wahashitse. Rero iyo wahejeje kurihira umutahe wawe, igisigaye nuko wuzuza ubwo rwandiko rwo kwiyemeza kuba umunyamitahe. Ubwo rwandiko rero ururungitse cyangwa uruzanye, ucuruzana na gafoto ka passport, uruzanana cyangwa ukarurungikana kopi ya passport yawe cyangwa karangamuntu. Hanyuma ukaca uruzana ku biro byacu. Biro byacu biri ngaha ku nimero 6 kuri Avenue Boulevard de Independance nimero 6. Hanyuma ugashobora gusinya iyo engagement. Ikindi naco mwomenya ni cyuko kujya nagenda bivuga abarundi bene wacu baba diaspora, aya n'amahigwe akomeye cyane yo novuga ati yo kwinvestisa mu nkundire. Sindavugishe n'ijambo ryo kuvuga guterera, no, iyi ni mitahe, si byo guterera. Nta muntu tubwiye ngo ushizemwe amafaranga yo guterera, dushizemwo imitahe izokungukira. Kuko ndatanga akarorero mu vyigwa twagiye turagira, musubire mu ntahure yuko ivyigwa tumaze kugira ntibiraba definitif.
n'ivyaba definitive tuzobabwira mugabe ivyigwa turiko turaraba iyo biriko biraja biratwereka suppose ko hashobora kubakwa n'imiliyaridi zigera nk'amajana 5 suppose izo miliyaridi majana 5 muravye ibi bikogwa uko bizoba bihagaze nawe ntihazobura imiliyaridi 5 tuzoza turakuramwo ku kwezi uciye ufata za miliyaridi majana 5 ukazigabura imiliyaridi 5 uza gutora imyaka 8 bisigurika ati imyaka 8 tuzoba twisubije amafaranga twashizemo cufata rero ikiringo c'imyaka 12 fata ikiringo c'imyaka 40 mwebwe mwashizemwe imitahe muriko muri ronkera inyungu none nimumva ko tuzoba turiko novuga ati tuzoba twamaze kuba Dubai none nimumva ko tuzoba tugiye muri rya yishugwa ry'abarundi ryo kunezererwa no kuba umurundi kandi mwibukiye ni projet imwe mugabe icyo no babwira nuko iki kigega kizoba gifise amahirwe yo gufinansa amaproje atandukanye murazi muri Tanganyika hari y'amafi menshi murazi ubutare bw'i Burundi ngo tuzopfa twimbura ivyo rero kugira bikunde nk'abarundi twagize urunani nuko tuba twagize ubwo runani tugashira ubwo buryo hamwe bwo kubikora iri soko ukuntu tuzoyubaka kujya nagenda babwira kujya nagenda babwira ni igikorwa twabo murabibona ko dutangwa ibikorwa byo gukubura ni ibikorwa bishobora kuzotwara ikiringo cy'ukwezi kumwe nawe munyumve neza rero abantu bipfuza gushira imitahe muri iki kigega ndasubiye mwabashaka gushira imitahe muri iki kigega dutanze ukwezi kumwe ibi turiko turabivuga bivanye n'ubwishi n'ishaka ry'abantu twabonye ukuntu bavyipfuza rero kugira twihege ateka rero kugira mu kwezi kumwe duhejeje gukubura dushobore gutangura kubaka dushobore gukora kuko duhejeje gukubura hazoba ibikorwa by'amaitide diso hazoba ibikorwa byo kurondera n'aba expert badufasha bavuye hanze mugabo mwumve neza ni azoba ari umuzungu avuye hanze ntazoba aje kuruta umurundi aba barundi mubona babajene biwacu nibo bari imbere muri iki gikorwa abo nabo tuzifashisha bazoba bari nyuma agaciro k'umurundi muri iki gikorwa gategerezwa kuba kambere rero nkavuga ati turatanze ukwezi kumwe uwo yipfuza kugura imitahe ayigura ubunyene niyashika mu kwezi kumwe agasanga twarayikwijije nakazi kiwe niyagira imana tukaba tutarakwiza iyo mitahe byensiri twozokongera ku mwanya muga bivanye n'ubwishi bw'abantu uko tubibona nuko kwezi gushobora kutazoshika rero nkatera kamo abavyumva ubwo je ngeze aho mvuga ati abarundi twese za miliyoni 13 z'abarundi twiteka twereka amakungu ko dushoboye kuko inyuma y'imyaka tuzojabuka n'Uburundi dutangure kuja gufinansa n'amaproje yo hanze rero nkavuga ati kujya mwagiye murabivuga se barundi yaragiye arabiduhishurira ko abarundi na jewe nongere ndabishingira intahe itunga Imana yahaye abarundi rirarenze ubwenge Imana yahaye abarundi burarenze ibi rero byo kwikingira tubirengere ibi rero byo guterana imitego tubirengere ibi rero bya bwaburozi bw'abaturoze ngo uri umuhutu we uri umututsi tubirengere ibi rero bya zansa kusanga twirigwamwo tubirengere ibi rero bya babandi baca bahaguruka ngo Fabrice ngo niwe yahawe igikorwa no ikisi igikorwa ca Fabrice iki ni igikorwa cy'abarundi twese ndabasigurire mwumve yuko ntibyari bibujije ko jewe nshobora kujya kwironderera banke cyangwa aba investisseur bakazana amamiliyaridi jewe nkunguka jenyene ariko ikiri ku mutima si ico mvuga ati abo bazungu ntabo dukeneye ayo mafaranga ntayo dukeneye twebwe barundi bose kuburyo na wa murimyi wa ruguru agira amahirwe yo kuvuga ati narimbuye naradandaje narungutse 200 reka nguru umutaha umwe gusa kugira igihe cyose azoza aracanga avuga ati raba ibyo twikoreye nk'abarundi nico gituma twavyise the pride of Burundians iteka ry'abarundi rero nkavuga ati kubijyanye n'iki kigega nababwiye ndasubiyemo ni kiringo cy'ukwezi kumwe muri uko kwezi ukazosanga imitahe bayi target turiko turashaka gushikako ni imitahe miliyoni 1 ndasubiyemo urumva
nta n'ibice 10 kujana bya population. Urumva rero murumva ko ari imitahe mikeyi. Mugana narababwiye yuko inyuma yaho bishobora kuzobandanya kugira dufinance yindi migambi. Mugabo ubushaka gushiramwe umutahe wo kugira uze kubaka isoko rya Bujumbura afise ukwezi kumwe nagene muri Bankobu ariho umutahe wiwe hanyuma yuzuze acte d'engagement canke arindire kuko guhera ubu tuzoca dutembera mu ntara zitandukanye tugenda tuverifya. Naho subiremo ndaze hari abantu benshi bakunze kwiyitira Fabrice. Abo bantu bose banyiyitira muri Facebook hari ama profil arenga 10 yiyitira Fabrice. Umuntu azokwitambika muri iki gikorwa mu kujya kwiba bene gihugu nakazi kiwe. Ntagira umwene gihugu azohendwa ngo nije ndiko ndegeranya amafaranga, no suko bimeze. Ntagira umwene gihugu azohendwa ngo nijewe ngo ngiranda bajanira ayo mafaranga, no. Najewe Fabrice ndinaza kubwira ati mpa makashi ntuzu yampe uzuyacishe kuri konte zatanzwe kugira nikemeza ko amafaranga yawe wayatanze ku buryo niyijuru ryokoroka ibi bikanka ko tubandanya amafaranga yawe yakuramwo ijana kwijana. Rero nkavuga ati abo bazokwikinga mukiza bakaja gukoresha amabordero, ikintu cya mbere tuzokora ngira murabona ubutungane burahari, tuzobatura ubutungane hanyuma batabwe muri yompi mwenga niko babivuga. Rero nkanura abarundi ntihagire umuntu aza novuga ati gusabota canke gukonona ibintu by'abarundi twese. Agenda subiyemo ubu ushaka ko nabajya bene gihugu bariko bararaba bari hajya nabo bagiramwe ijambo, nabo bagiramwe uruhara. Rero nabasiguriye ico kigega. Ikindi rero icyo novuga ni cyuko kuri iki kijanye n'uwo mugambi w'isoko rikuru rya Bujumbura nababwiye turabona neza ko ari umugambi tuzokora hagati y'imyaka 3 n'imyaka 5 hanyuma twese tukaba twinjiye rero kwibera muri ya Dubai. Mbe ngira mwabonye igicapo cyayo, hazoba hariho ama complex atandukanye, hazobaho na etage y'inivo 30. None nimwumvaga abagenzi ko ari ibintu byo kwihiteka. Hari ikindi kintu kiryoshe shimireje imbere, hariho article yagize hanyuma habamwe mu expert yadutereye icyumviro. Ico gihe yaravuze ati mbe none ati barabe neza ati ntiduhave dusanga ari iby'abantu babasirimu gusa. Aho yaragije kumpa icyumviro cyavuga ati kuri ama complex tuzoraba ukuntu dukora complex imwe n'ababa mama badandaza itomati bisangemo, na wa wundi novuga ati adandaza ibiyoba yisangemwo, kuko n'umwana w'u Burundi afise uburenganzira bwo gukora icyashaka mu Burundi kimuteza imbere kandi giteza imbere twese. Kuko kujyamwo ni kibanza kizoba giteguwe neza, azoba ari amakori ya leta, azoba novuga ati kizoba ari kibanza giteguye neza. Urumva ko kizoba ari ikintu cyo kwiha iteka twese. Rero ndangize ndabashimira, ndasubiyemwo uno munsi turi kumwe n'umushikiranganje ajejwe iby'inyubako dutanguye ibikorwa byo gutegura ikibanza. Nitwaheza gutegura ikibanza ibi byose mubona byahavuye, hazoca hakurikira ibikorwa byo kugira ama étude du sol, ama geotechnique, kugira turabe yanyubakwa y'inivo 30 mu kuzimu hazoja dukora ibintu muri professional. Nitugire vya bindi nyuma y'imyaka ingahe tuzova tubona ngo byatuguye ko, no. Twihiteka dukora ibintu ku buryo n'abana bazotuvukako bazovuga ati ababayeho mu 2024 baratanguye ikintu cyatubereye ibendera. Ego ndindira mpeze mugenzi, ndindira mpeze. Ego rero nkavuga ati ndababwiye yuko ubu uko tugiye kugira turagiye kuza turi abafisi ibibazo kuza turaba bishyura twarabitanguye mwarabibonye ku matwi. Nico gituma namwe muri ngaha twaranuguriye turavuga ati abajournaliste bose bo babyipfuza turabahaye ikaze kugira tuze turafashanya gukwiragiza iyi nkuru yose, kuko ndababwije ukuri iki n'igikorwa Imana yantumye, iki n'igikorwa Imana yadutumye. Mwebwe kuba mubyumvise uno munsi uzovyirengagiza n'akazi kiwe. Ninaza ndababwira ngo tuje gukora ikibi ntimuze munyumvire, mugu wumva wese ko ari ikintu cyubaka twese tujyane
twigire mu terambere. Rero nababwiye contact aho mushobora kuronka izo information, amakonte za fomu mushobora kubironka. Turafise amasite, hariho imitaheyacu.com, hariho oneafricainvestment.com, canke genda muri Google wandikeyo One Africa Investment Fund, canke genda muri Google wandikeyo imitahe yacu. Ivyo byose ni novuga ati ni inzira ushobora kuronka ko information. Kubijyanye n'amakontakte nagenda yababwira, muraza kubibonera ngaha, ni 76, ni 96, ni 87 n'ubusa 5, ni 66, 66, 59, 79. Izo ni novuga ati ni mirongo yugururiwe ikigega kugira twese dushiremo imitahe. Nayo ubundi contact zanje nanje murazizi mwese, ni guteranya amajana 256 na 57, 68, 81, 47 ubusa 4. Umuntu azohendwa ngo areka aravugana na Fabrice ataciye kuri iyo contact, ndabisubiyemo ntaza mbaza. Rero ndiko ndabivuga ntanga umuco, abarundi dukorere hamwe, turi kumwe twese birashoboka, kandi ubumwe bwacu nizo nguvu zacu. Isoko ryo kubaka isoko ryahawe ishyirahamwe ryitwa Ubaka Nation Group. Abarigize uburi hejuru wa mbere ni jewe Fabrice. Iyo Ubaka Nation Group icavuga ati ho kugira tuje kurondera amafaranga mu mabanki cyangwa mu ba investisseurs, no, hacaba wa mu visionnaire cyangwa wa mu promoteur yitwa Fabrice acavuga ati kubera iki tutokwishiraho ikigega kizofinance uwo mugambi kugira n'inyungu ikiboneka. Rero leta mu byo bumvikanye nawo ba Nation Group ni formule iri mu byitwa BOT, wanashaka biri mu nzira ya PPP. BOT ni build on transfer, bisigura kati leta ivuga ati wewe genda wirondere y'ukura amafaranga, genda wirondere y'ukura ubuhinga, iki gikorwa cyubake, hanyuma twumvikane inyuma y'imyaka ingana iki uzocubisubiza. Rero bisigura ati iki kibanza ni cya leta 100%, mugabo imyaka twumvikanye irarenga 20. Nico gituma nakubwiye ati mu biharuro turiko turabona inyuma munsi y'imyaka 8 amafaranga tuzoba twasize muri iri soko nk'abanyamitahe tuzoba tuyagaruje. Cyo harura rero imyaka irenga 12 turiko turaronka inyungu. Nibaza ko cyo wa mbere ugura umutahe. Murizana neza iyo myaka mwumvikanye na leta n'ingana. Icyo menya ko ari gurenga imyaka 20. Hejuru y'imyaka 20. Amakanka kabiri iri soko hatoye neza ritotwara umutaho ngana gute, canke mugereranije mutotama kuba kajyari neza na neza. Urakoze, nabasiguriye mu byo twari twasinyira, mu byo twasinyiraniye na leta. Yaravuze ati reka tubanze tubaha amezi 6 ya mbere kuraba ko mubishoboye. Urabona ko inyuma y'ukwezi kumwe gusa, nibaza ko ukwezi kutaranashika, leta yamaze kubona ati ba bantu barabishoboye. Bisigura kati rero mu kiringo kizotwara iri soko kugira rihere, nababwiye ni hagati y'imyaka 3 n'5. Muganda babwire turacari mu byigwa, nico gituma twaje gutegura ikibanza kugira icyo kibanza tuce tubanza tugira ama geotechnique, ama étude du sol. Ayo ma étude du sol ni yakunda ko tuca tugira ama devis. Ayo madevi tumaze kuyagira niho tuzoca tubabwira ati rero ubu igitigiri kizo rya soko ryacu rya Bujumbura kizotwara naya. Mugana kugiye ngereranya nka Fabrice yuko uko ndabibona bishobora kutazorenza miliyari 500.